kwambara kujya ufise urubanza nka rujya ntaho bisa bisaniye yari kurondera yari kwambara ikanzu nziza itamushira hejuru bijya bitugu iterekana ry'amabere yiwe canke ishire irya pasura yagiye kugira hajya bivanye n'urubanza yari afise mu bisanzwe yari yagiye kwerekana mu bisanzwe bivanye n'urubanza yari yimirije yari yateguye ntiyari kwambara kujya abantu bavuga ati Nelly wowe musanzwe mutumvikana iyo ninzigo umufitiye noje ntanzigo ndamufitiye ntanzigo ndamufitiye jewe n'ukuri k'Imana ntanzigo ndamufitiye aradekonye yaradekonye kuko hajya ni nkuko hari kuza ni sawa ako ga studio kiwe murashaka umufelicita nk'aba youtubere naho ndazi ko mwabrokanye mwese nabarandiri babrokanye nawe atamuntu numwe bahuza haje barabrokanye nta muntu numwe bahuza muri entertainment muri YouTube ariko reka guza na Asigarije Asigarije abizi ko badashaka guhuza nibashaka guhuza na Asigarije abizi ivyo bapfura abizi ko bajya bamufungishije inshuro nyinshi narabivuze ko ari kuri live wewe broka umuntu ayoboye YouTube muri kano kandi baravuga cyane ngo NDIKUMANA yo bari mu bantu bagize maso no people we talk too much people bazokuvuga nabi na jewe baramvuga nabi na jewe na baramvuga nabi nta muntu numwe azokwigera kuvuga neza bose nibazokuvuga Bface yaragiye muri Australia acagenda ahantu ruguru muri Australia ni ruguru erega ariho ruguru mu ma province acagenda muri Australia ahantu ruguru aca yakigwa n'abantu babakizwa usirimuka vyari bigoye usirimuka vyari bigoye mugabo agiye Belgique mu Kayanza ubu yamaze kuba dogo w'iburigi oya w'ibujumburo yaha yamaze kuba dogo wo muri Europe ivyo yarateye inda mugabo aguma vyanka ariko yamba bamubeshera navyo nzi ariko Arvin iconzi cyo nafise amakuru naho ntoyemeza ijana kwijana Yeah. Akunzi wa Star TV, twari dukumbuye byinshi. Twari dukumbuye no muntu ari bwa Star TV. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu. Love in town, ubeshi mukozi wo munzu. I love support everybody in our country. I love you too if you love me, if you don't I don't care. Abado ganye la galaxy exterieur de ganye c'est de l'intérieur. Chikwetu. Naho turi muri province ya Rumonge. Province nziza cyane ndetse bana twakiriye neza cyane. Tunameze neza cyane. Mugambwe bwa Star TV turi kumwe n'umwe mu bantu yatumye tugera hano. Yatumye dushika muri kino kibanza. Kibanza ciza cyane. Ikibanza gisa neza cyane. Kibanza ndetse twanakiriwe neza cyane, tumeze neza, tumerewe neza. Twaronse ho kuryama hameze neza. Twatembere muri rusange. no musineri NAT mu ntara ya Rumonge akaba yahigereye
asana neza ameze na neza amata dusumira ati na yanaraye na neza ameze neza neza ko tujya tuganira byinshi bitandukanye nyuma y'igihe kirekire ari mu bikorwa murabizi ko mu ntara ya Gitega afise byinshi ariko arahakorera afise ibikorwa byinshi ariko arakora kugira abajene nyene tubandanye kwiteza imbere tubandanye kuronka ibinabiriya na bamwe baronka ubuzi biciye mu bikorwa vyo ariko arakora so reka rete tumwakire mu bwa Star TV tubasangize ikiganiro kigiye kurangiza umwaka wa 2024 ndetse kinatangura umwaka wa 2025 ukaba nkako tugiye kuryoherwa mu mpera z'umwaka hari byinshi agiye kutuyagira hari byinshi agiye kutuganiriza hari byinshi tugiye kuyaga nawe reka tumwakire mu bwa Star TV Nelly Jambo umeze neza neza cyane baraye gute muri Sunstone naharaye neza wavuze ngo ni Sunstone navuga ngo Sunstone wavuze Sunstone nashitse ahantu nkiyashika ubona ahantu haraka ujya no kuvuga byaranangoye ariko nimeze neza ameze neza cyane ari meza ndashima nawe gute cyemeze neza waraye neza ego je naraye neza cyane atiko twashitse je ku mugoroba muri Sunstone Beach turavaho turagenda Mawembi Beach kujya kayaga n'umukeke mwiza cyane uryoshe ibaze shanira kankuri Bujumbura kandaza ahantu nkaje muri Sunstone guys Star Boy yarabaye de payse byarabunaniye je nabanda babwira mumenye ibintu wabona ku mafoto mugabizina naryo bara Sunstone ni Sunstone hapana Sunstone niko gaconya kugira baze kuvyumva neza kuno nihenze je mu bisanzwe haje hano sinari bwa haje abandi haje abantu ofete haje umuntu nyene yiyumva kubera uraziha ntihazimvye kandi ntihazimbutse ariko nikiro twa kibanza ciza wabonye nyene hubatse araye mu hotel ya Nefsamire kuva mbaho njyambere ndayiraye navuga nibaza ko ari y'umuriyoni ndibaza miliyoni guce ibaza kandi rufete igihugu cyacu ni ciza nkuko ubizi dusanzwe dukorera mu gisata c'ingenzi igihugu cyacu ni ciza igihugu cyacu urashobora kugiye gifise ivyiza vyinshi gifise ubutunzi bwinshi cyane warabonye yuko bishoboka yuko abantu bashobora kuva i Bujumbura bashobora kuva hanze y'igihugu bakaduga mu Rumonge kugirane kandi apana mu Rumonge kuri centre bakaduga mu Rumonge muri mu makomine amwamwe nka ajya ni muri Kagongo bakaduga bakaza bakabona ivyiza umenga ufite ari n'ahantu irasumba bemeza za Mombasa twama tugenda za Nairobi irasumba bemeza za Zanzibar twama tugenda ofete hamwe tworonka ahubwo tunamusabe madame la patronne Aliette Irakoze agirene bobo wakahandi tumaze tuvuga ko uburyo bagire Sunstone Beach de tuvuga uburyo twakiriwemwo twakiriye neza gose kuko ofete ni Twari mu bisanzwe sinarinje boje subwa mbere ndahaje ariko icyo gihe ndaza mu kwindwi narinje muri anniversaire y'uwanje ariko ubu utuhaje mu kazi ni amafoto yasirikiye uryamye ku kantu urumve ndi mu bwato ofete ubu twaje mu kazi mva waruye ko nari mfise akazi ariko ndavuga ati reka Star Boy ndamubwire aze tujane kugira tuhakorere twerekane ko turi muri Decembre tugira tuje muri Noel bonane tugira abantu Mawembi Beach irahari ni muduge Mawembi Beach mutegura imisi mikuru muza n'imiryango muri mbwa Sunstone Polo mu mabara tubwiye ko ejo huzuye bashaka kuzoharonka nko muri mu kwa mbere ndetse n'ibibanza bibiri by'umuntu umwe ntago bitandukanye kugira Mawembi ugafungura ukaja kwirarira Star urashobora kuja Mawembi gutembera ugashobora kujo wigira kuri Sunstone washikiye Sunstone ugacuza kuri Mawembi ugashobora n'ubwato ukagenda ubwato hariho ubwato bunini bwa 400 hakaba n'ubundi bwa 200 ntihenze robani ntihenze aho hose hariho ama parc des enfants barakoreka ikibanza c'abana ushobora gutwara gratuitement umva baratembereza n'ingenzi bakazitwara kucimpanze muri Kigwena muri Bururi urashaka kugenda ku mashuha bashaka kudugana hiyo mu misozi ukaduguriya musozi wa hariya bakakwereka ukabona via ya Rumonge n'izindi makomine yegereye Rumonge umva nahantu heza cyane ari nayo mafuka twashimye kuza hano kuri centre abona naho ne ko ari ahantu heza cyane
Nahantu heza cyane guys. Je nariye umukeke uri hano kuguru kwanje. Nariye umukeke ega mu Rumonge bajya bafite mu Rumonge Makamba bajya imikeke ya mbere kubera bo nibo batangura kuroba ya mikeke imwe ingana guca. Baca baduhazanya mu nyamuhari. Twe tugaca tugeza mu nyamu Bujumbura je nabarabwiye abanyabujumbura ni muduge. Abanyarumonge yambu cyane, abanyarumonge mwishime, mufise intara nziza, mufise ibibanza vyiza, mufise imikeke myiza kandi minini ya gose. Je niririye imitwe. Nakunda umutwe kuntara zanje narari. Nakunda imitwe sha. Ariko ko biri kose reka dushimire abantu baduhaye ikibanza cyo kuraramwe no gufungura. Cyari rya mbere ndayahanu nkajya. Vraiment maze kuja mu mahoteli menshi ariko uburundi buzima ihoteli ya mbere nziza ni Sandstone ata bintu byo kuvuga ngo turiko aya nk'umuntu yozaga tuwe nk'umuntu twokumva bahaye nk'umudari w'ihoteli nziza mu Burundi tukabona Sandstone ni bayihaye uwo muntu vraiment twomwereka ihoteli nanye ni cyubahiro arara ya ego cyane gose ego niyo bagiye mu vacances president wacu niho akunda ku bajizi za Livingstone bafashe aka karere kose ka kino za parti Rumonge kenshi bakunda kuja mu karuhuko hajya aho abandi baca bagenda mu bindi bihugu ariko wowe n'umuryango barakunda kuza kuri Sandstone Beach ego ibaze abantu b'Imana ugiye kuryama bagutwara n'imodoka hari ubuduga bujeje gutwara abantu ahantu Star boy wabaye de pays vraiment atavyo kubesha nukuri kw'Imana ryari rya mbere mbonye ahantu nkahajya urabona n'amakeya yaho hajya anyu kabumaze kuja mu zindi ya wabonye n'amakeya amakeya yaho baguma bakwakira baguma kubaza ibi zirya keya zirarenze hajya ahantu hashitse utegezwa kuba de pays ari rya kandi ciza nuko abarundi ubu twaratahuye abarundi dusigaye dukunda ivy'iwacu ubu abarundi benshi barariha amamiliyoni menshi cyane bakariha bakitegura bakegeranya amahera bakabika akwiye bagaca barondera ashabe bagaca baza kera aba vacances abantu bashaka kujya amahera baje Bugarama mugabo mboni Bugarama barahahevye oya uni Sandstone Mawimbi Beach ego kabisa ego twarayeho badufashe neza cyane dushimira umupapa bita Simon Mr. Simon the manager yadufashe neza cyane yadufashe neza gose nawe kunaganira ubujya ganiramo ariko kwakira urumva nyine ko wumva nyine uza gufungura umeze neza udonke wahawe keya nziza muri marketing yabo yose bakora neza gose bafise customer care baragufata neza urazi mu Burundi biragogiriro nk'ahantu bashobora kukugirira makeya nkajya twaronse nico kintu twari tubuze ariko nukuri yaba barundi bahakorera yaba bose banyamahanga bahakorera bose ico nabonye barangwa n'urukundo barangwa n'ubumwe kandi baritaho amagara y'umuntu baritaho ineza y'umuntu yes nawe turi kuri Kikwetu kumbure taza kumenya byinshi bitandukanye muca mwabona haru hari station mu Rumonge kwibarabara tumeranye na sentare hajya bahita kuri sentare igani tribunal de résidence Rumonge okay nahabonye ndahazi nari maze kuhaza ndabona n'ahandi ngaho ku ruhande hano n'abastari niho bakunda kunywera icayi navyo narinzi baraje na D1 nakwereka iyo muhaje mudafata n'utuvideo mwerekeye vyiza vy'igihugu so ico gihe hari igihugu vyose mu gatondo wowe wazirayeko okay canke wabirayeko sawa jewe twajinga kuri Kikwetu restaurant turaza kubereka indani turaza kubereka imikate bagira imikate myiza bagira ibintu bitandukanye Kikwetu urumva naho nyene nico kimwe ni imwe muri restaurant nayo ne iri muri bifatanyije na za Mawimbi Beach na Sandstone urumva umuntu umwe ariko urumva yarabonye ati abanyarumonge barashobora arashobora nko mwijoro nka saa 4 canke nka saa 2 niyo shobora kwideplace agende hariya kuko abantu turatandukanye hari abafise uburyo bwo kwiyunguruza hari abadafise uburyo bwo kwiyunguruza ku buryo yoshobora kuva aha mu Rumonge kuri centre agaca agenda kuri Mawimbi hariyo nk'ibirometero ngira amajana ngahe gushika kuri hariya kuri Mawimbi ariko ariyumvira ati reka abanyarumonge bari kuri centre nubake aka restaurant negura akantu gasa neza kali classe kugira umuntu wese w'ingenzi adashoboye kuzoshika hariya
aze ngaha aronke umukate mwiza, aronke ikawa, icayi, jus, umukeke wari kuravuga, baronke yumva variete yose y'ifungurwa nziza zacu ziryoshe. Natwe twaba twashimye kuhashika. Twabwiye tuti muradutwara bariko baradusigurira kuko bariko baragusigurira barashiramwo na kikwetu. Twashimye kuhaza ngaho kugira tubaho ubusutwa bwo muri entertainment. Twishikiye ngaha kuri kikwetu. Umwe turaza kubereka kuri kikwetu, turaza kubereka ivyo bari bagira, uko bakira abantu, amameni yaho. Byose muraza kubibona, mubaraza no kuyaga vyinshi na Blaze kugira abasigurire kikwetu. Ariko iciza na ahantu heza cyane kwibarabara. Urashobora kuza mu Rumonge babasireye kwine bacu baze baraza bifata udufoto cyangwa utuvideo bashira kuri TikTok. Banyarumonge bagabo. Bagabo twacice. Banyarumonge mwabonye yuko namaze kubona ko ndi ku kiyaga ngo mu Rumonge ngo barakayaga ngo manambaye agakofero ko ku kiyaga. Kwanza iyo ngofero kuyikunda Neri. Ni ku kiyaga Nimuka ko narafuwa pase uje ajya kuri mawimbi. Kukiye ku kiyaga utegereza kugenda wambaye kubera iki twebwe. Kubera iki twebwe ngofero wayiguriye hega Neri. Zibazigurisha muri ville Bujumbura nino hose ruguru hose mu masoko usanga ziri. Ndi mu Rumonge nimumvugishe vyinshi. Kuri kikwetu. Ikibazo canje ca mbere. Okay. Kubera ko ukunda kwambara bage nyinshi. Biri mu vyo nkunda. Urumva nyene bagiuzambaye nera bameze abayimba cyane biri mu vyo nkunda ni nkuko nkunda n'amahereri menshi. Hakoze nk'ubu unye bishitse bakagucaguza ibage nakaya gafondo tuma mufise musakoshi kugenda muri ipanguza mwihanagura mu ibage iki wosiga ugatwara iki ibage no zigendana fondo te nkayisi kwa muri naturel mu maso. Ego cyane Neri urimo mu bantu bumva ko kugumana naturel ari byo vyiza gusumba. Ego cyane. Mvuze uko nsanga nagiye kuri post nubwo yuko wigeze guposta la fois passée twinjire muri entertainment kumbure turaza kugaruka. Kuki kwetu turagaruka ndazi bashaka urusako cyane. Nagukumbuye sha. Ndazi ko abakunzi bari bankumbuye. Nabonye upostinga post. Okay. Udupostingira umwigeme wacu Asigarije. Okay. Kandi mwagiye kumushigikira. Ucuvuga ngo ukuntu yambaye ni gute? Mwagiye kumushigikira. Yari yambaye yari yisize na makeup. Makeup kuri Hosy wayibonye gute? Kumbure wowe uravuze ko ukunda kuba naturel cyane parapo yo kwisiga. No makeup afise makeup mu bisanzwe twese des fois dufise ama cérémonie twubaha uragenda ukagirisha makeup ukagenda usa neza uri class. Kuba yagirishije makeup ni vyiza ko yari afise urubanza. Biratandukanye. Yari afise urubanza. Ariko waragize ntago wakunze uburyo yari yambaye. Kwambara kujya ufise urubanza nka rujya ntaho bisa bisaniye. Yari kurondera yari kwambara ikanzu nziza itamushira hejuru bijya bitugu iterekana ry'amabere yiwe canke ishire irya pasura yagiye kugira hajya bivanye n'urubanza yari afise. Mu bisanzwe yari yagiye kwerekana mu bisanzwe bivanye n'urubanza yari yimirije yari yateguye ntiyari kwambara kujya. Abantu bavuga ati Neri wowe musanzwe mutumvikana iyo ninzigo umufitiye noje ntanzigo ndamufitiye. Ntanzigo ndamufitiye jewe n'ukuri kw'Imana ntanzigo ndamufitiye. Yaradekonye kuko hajya ni nkuko hari kuza kuko hajya ni nkuko hari kuza tuvuge nk'akarorero nk'umukuru w'igisagara ca Bujumbura nk'akarorero atewe iryo teka. Ako n'umunyamuji tubibutsa ko ari umunyamuji. Kuba umunyamuji ni kimwe kugira ubuntu kugendera imico n'akaranga vyacu ni kindi. Mu gihe bari mu bantu swadiza ngo bari mu bantu swadiza ubwabo ngo ba promoting igihugu sinzi ko igihugu cyacu bogi promote kabambaye kujya. No yari kurondera impuzu yikwijije akambara neza mu rufasoni kuko hajya iyo haza nka chef de quartier canke hakaza uwundi mwubaha kanaka waje kumufasha urubanza urabona nko nka hajya vyari biteye isoni gose
Petetre nuko nyene yari yemvise nyene yaka amarigara yabo atamukuru numwe yarahari ariko hari abantu bakuru hari umumama nabonye ujya umumama mbega buri yakora iki uri umumama nabonye swati tubireke ivyo bireke ariko tumubwire congratulations kubera ko yakafise studio unye je nibaza yuko mu Burundi hariho ibintu mwe muri YouTube mutaramenya murashaka kwerekana competition ngo je ngo am the best mu buzima mu kazi ko suburi kurakora you don't need to prove people ko wewe uri the best more than others ko ushobora gusumba abandi kora wewe nyene ntugire competition ko muzova musanga muguye hashes ariko muzogwa hasi gose ariko murashobora kumufelicita yagize aga studio keza ni sawa ako ga studio kiwe murashaka kumufelicita nk'aba youtubere naho ndazi ko mwabrokanye mwese nabarandiri babrokanye nawe atamuntu numwe bahuza haje barabrokanye nta muntu numwe bahuza muri entertainment muri YouTube ariko reka guza na Asigarije Asigarije abizi ko badashaka guhuza ntibashaka guhuza na Asigarije abizi ivyo bapfura abizi ko bajya bamufungishije inshuro nyinshi narabivuze ryari kuri live wewe broko umuntu ayoboye YouTube muri kano kanya inde ayoboye Asigarije is the best none ubona Asigarije approve abantu yuko ari the best rega nicyo nashatse kuvuga nanzi ndabikubwiye Asigarije amaze guha ikiganiro son excellence de la République du Burundi baroke no kungomera amashimvuze rino umuntu yahaye ikiganiro excellence la première dame de la République du Burundi mama Burundi umuvyeyi mukuru wa twese none ugira umbwire yuko uwo muntu yamaha abarongoye regide zibiganiro ugira umbwire ko uwo muntu mushobora kwigereranya nawe wowe gira ivyi wawe baramufungishije inshuro zibiri bararira kubera batamutwaye mu mimba ngo yavuze ngo bavyariye iwabo ngo yavuze nabi ngo abakenyezi ngo ni kuja ngo beba vyita violence des droits de la femme amugiye haye ikiganiro umwe muri bo akamubaza ati none mwebwe ko mutanga ivyo biganiro hari muri 2020 kumwe ko mutanga ivyo biganiro yahaye ikiganiro wa mudada ati mwe ko mugira ivyo biganiro vyuko muri ko murahanura abagore mubigisha ko wewe wahukanye abandi nabo bavyariye iwabo undi nawe yavyaye abana babiri iwabo ati none ati uwundi nawe afise inda ati none nubona yuko ariko bakunze kuvuga ati pastor nturabe ivyakora babiri muvuye mugabo ivyari bari guca bamufungisha ngo bashika kumufungisha ashika kugira iki mugabo urabona aho Asigarije ageze ntibashaka no kunamushikira ariko nibabandanye ubuzima bwabo babandanye babikora uko bavyumva all the best Asigarije nibindaba tunifurize amahirwe Asigarije hari muri Ivory Coast urabona kandi Asigarije urabona ko ntuzeye evangeliste Chris Ndikumana yaramutumye ko ubu ariko aratwereka uko igikorane cagize agishika muri Côte d'Ivoire urabona ko ari ibintu vyiza cyane tukira aho nyene kwa Chris Ndikumana ndazi kumaze kurangamwe mu makuru aza mu matwi yawe ati Chris Ndikumana koko yoba ari igiki ko muri Afrika Chris Ndikumana ndibuka yuko igihe haba igikorane ciwe kuri ETS Kamenge hari umwaka uheze mu kwindwi nababwira yuko guhera ico gihe jewe nagiye muri ico gikorane iyo saha nyene nka 17 ndi muri ico gikorane sinari bwashinga intaye iyo saha 17 ndi muri ico gikorane ciwe niho dingi rugamba yariko aranterefona ko navuye ku murongo yambuze telefone yihutirwa cyo ndavona nkwamara dinga ariko aranterefona apere simple cyo nditaba akirambwira neri ndagukeneye hari idiri yihuta ashaka kuguhanda mbetse ndi mu gikorane kwa Chris kuri ETS ndagutelefona mejeje icagihera nko masambiri 3 cyo ndamutelefona ngeze muhira Radiyo yambwiye ngo ejo 2 ndagutora muhiri wanyu tugende ndakwereka idiri hariyo abantu bashaka kugurura hotel bashaka yuko mukorana muri entreprise yawe bisigura ko warose diri kubera ya diri ya Samuel's Hope Hotel yana hirose ndi mu gikorane cha Chris Ndikumana bisigura ko wahezagiye muri icyo gikorane uvico gihe
amadiri namandonka ari naho ubona na projet yanje yacigenda neza ntubona ko projet yanje naciye ndayijamwo erega naciye nja muri page nyuma y'igikorane ca Chris Ndikumana baciye batora projet yanje ariko ntibisigura ko ni namafuti none erega ikintu ngaho no si Imana uwo munsi nyene ari we ari kuguhera ko ivyo bintu gatuvuga ati no kubera iki dinge yagumye ndondera ndi mu gikorane kwa Chris ko yatandondeye ava naraja mu gikorane ariko none urumva ko Imana yayo guhereza ikintu ikagukura mu gikorane uri kurasenga ati vayo uje muri di mwana wa mama ntitwarira kuri ivyo je ndiko ndakubwira ibitangaza nabonye ku bwanje kubera nizeye ijambo ryiwe kandi nariko twariko turanasenga wanashima kuko yaravuga ati ni mwisengera ubwanyu senga watura ivyo ushaka senga nukuri cyambere y'umugisha no gushika kwisaha uno musi baravuga cyane ngo Chris Ndikumana yo bari mu bantu bagize maso no people we talk too much people bazokuvuga nabi na jewe baramvuga nabi na jewe na baramvuga nabi nta muntu numwe azokwigera kuvuga neza bose nibazo kuvuga neza ariko ico nzi cyo kira muntu yamafisa abantu bamuyoboka bamwemera Achashane ko muri Afrika kuri no munsi biharo tumaze kubona umurundi niwe muntu wa mbere yuzuza turiko turabona mu Burundi wo muntu wa mbere ahubwo ubona shima Chris Ndikumana yarakeneye n'agashimwe son excellence yarakwiye kuzo mu agashimwe kubera ari mu bantu ba promoting igihugu biciye mu kwigisha ijambo ry'Imana no mu gutegura ibikorane urabona yuko natete rero uretse yahevye kuririmba ubarera ibindirimbo z'Imana ubasanzwe asigaye ari muri timu ya Chris Ndikumana ego bya bintu twita kanguka bya bintu twita maudi kandi kanguka yatanguriye WhatsApp ubu ni kintu gikomeye cyane ni kintu gikomeye cyane icyo gituma abantu icyo ndamukundira Chris Ndikumana ari simple nta costume uzomubonana nuzomubonana costume nuzomubona giziki niyo ugiye muri Mineva mahasengera nticara imbere mu bantu basanzwe ego Agena mavuta kandi kujya no gutoranwa yaratoranijwe ujya n'intumwa ya vrai apana babanzi aba protocole n'aba bodyguards babasasira ibikwembe n'amavewiti bagakota bakagira ama protocole arenze ngo daddy ngo turamurindiriye Udazi turamurindiriye akora akazi bajya hari nk'ubona yoronka nk'abantu nk'abajya ba Chris twoba dusigara tubona jete privé bazikota kuko rega jete privé ikikotwa nabajya bayoboke biwe bose acazara basaba amahera mbwa rauna Chris Ndikumana yo gikorane ciwe Chris Ndikumana nta nivyo amashikanwa byahabaye kandi nta nabantu mu bintu byo ndabona bambara bagaragaza kandi yashaka Chris Ndikumana yari kuvuga ati ku bantu bari ngani ni batanga amashikanwa ndayatware nta nishikanwa twatanze twaritahi ariko bamwe baca bibaza ati kuko Chris Ndikumana yoba yinjiza amafaranga gute mu gihe atarihisha ku muryango Imana kuko je nakuze je nakuriye ma Pentecote narakuze mbona tugemura mu kigo c'abakozi b'Imana ugateka neza canke umuvyeyi wawe akaguha ivyo yimbuye cyangwa ukagenda ukagura ibintu amatomati bikugashira mu giseke ugashikanira abakozi b'Imana ego birashika kandi urumva jungiriye neza ndashaka kumubwira ati warakoze cyane peut-être on sait jamais sinzi ko avyakira sinzi ko atavyakira ariko iconzi gushikanira umukozi w'Imana na Bibiliya kuko na Yesu yarabwiye Zakayo uruka Zakayo no musindari wawe Zakayo yari umukuru w'abatoza kori ni nkakujya kwa Obeyeri yatwara nka Obeyeri ico gihe ariko Yesu aramubwira ati ururuka Zakayo uno munsi ndari wawe yagiye kwa Zakayo niho yariye kandi Zakayo yaramwakiriye neza nk'umukozi w'umuntu w'Imana yacavaho kandi yihaye ego ni naco gituma abantu yanyaze yaciye abasubiza icuro nyinshi zisubizo yari yabanyaze kabisa reka dusenge cyane kubera ko kumbure nitwasenga ya tuzogera kure bujyanye bari abantu basenga bari mu bamwe bantu batuma igihugu cyacu cy'u Burundi kiguma gisa neza cyane gose tutagata nyene dusa neza ariko hari umuntu akunda kuvuga ati kumbura ugaragaje kuraba abantu Chris Ndikumana baba bari gusenga nta muntu tubona yambaye kwa kuntu usanga amabera ari hejuru usanga ari abantu bikwije wanje ngahanirekuye ntibibaho udakunda kugaragaza amabere yawe ganeri ube sexy nkuko abandi bakunda kuvuga ngo sexy mama ugaragaza ibitugu nkuko abandi babigaragaza atubandaye
Starboy nta muntu jewe yasumvya nta muntu jewe yasumvya guhena ndibuka ko za 2016-17 nari foto za nambaye amakareso nari foto za nambaye ivyatsi ni foto za nambaye ibintu vyinshi ariko ibihe bihibindi ubu njejwe ishira hamwe ndagiringa n'abantu batandukanye babanya kubahwa urumva ari ibintu ntashobora kugira nco gituma ubu uzombona kenshi nikwijije biba bishika ukarogereta ukavuga ati biriya bintu nakora buriya ntago byari oya sindogereta kuko urabona niyo ngiye kuri plage ndambara utude pièce nkagira yego kabisha uri kuri plage birumvikana kubera ko kuri plage bisaba twirekure ari ni foto yo kuri plage yajya kuri mawimbi igeze gusirikira mu bantu ne ari kuri plage wajyanye sha wageretse akaguru kanje ega dushimire bari abantu bakoze iriya plage kuri mawimbi ni plage nziza cyane mawimbi beach uvuze ko biriya wabikora kera no musituri mu kindi gihe imyaka iri kwiragenda abantu baguma bavuga ngo niringo arashaje nakundi none je ndabibakuremo umuntu avyaye ngo wavyaye nawe ngo rero ngo vyara nabo babone ndabona ngangano bo kumva neriya twegitwerere bazo abandi bo kuntuka people vraiment abantu you people ari kuma ngo nerafisi ndi kiba trend beze ngo yatwegitwari ngo nukuntu yavuga basanikazi ngo bavyararira iwabo byagenze gute baca bamvuga kandi ari baguma bavuga ngo neri navyara ngo neri ngo arakorora indaro neri ibiki ega bazava gukinira diri bakurungikire nk'umuntu usanga araguteye indatavyose ngo bashaka ngo hano n'abatwa bako batererwa araza je ndayibutere ukabega urumva wewe ibaza yuko twebwe turi ariko neri umunsi uzibaruka umwana azoba ari fete of village kubera umwana wazo umustar azotrending oya jewe ndasenga Imana abana banje cyangwa umugabo wanje na rezo socio bazoja ko kana nizo bakora ukura rezo socio ariko umwana wawe ntushaka ko aja kuri rezo socio kubera iki rezo socio si nziza kandi ni nziza kandi si nziza ariko mu gihe uzo wamushize mu kintu kanaka oya na kintu na kimwe azoja umwana wanje azoba ari umwana wanje ntazoba ari umwana wisi yose wa rezo socio uko wakuriye muri Pentecote nawe ko umwana wawe ategereje kugira discipline ya ariko nivyashika gakura akagira shwa no agize shwa nangorane nzomugirira na telefone ndamuhe is fine no muhira umwana wa petite sœur afise telefone turamuha kandi afise 3 ans mugabo jewe nta rezo socio umwana wanje azoja nta rezo socio ushaka umwana wawe ajeko kandi wewe bishikukana yijako je ndayijako kuko natoranijwe gukoresha amarezo socio natoranijwe akarimi ugira mvuga akarimi nze nerekana ivyiza niko kamemba niko kambeshejeho nze nerekane restaurant nziza nerekane za mawimbi nerekane za Sunstone umva akarimi kanje niko kambesheje akarimi kiwe niko kamubeshejeho nari nate numwe mu bantu novuga yuko bakunze kuvuga aba artiste batandukanye iyo bakoze utensorite akadushira agaragara ariko kera ntitwabona hagaragara amafoto uri kumwe n'abantu ukunda kuvuga ariko no musi tuko turabona uja muri ambassade ya Belgique tukabona uhagaranye na Bface on the floor na Satbi na Dramati kandi ni ba bantu nyene ukunda kuvuga ku tuntu twabo ndetse bikanatera polemique ugura nabo kuganira nabo byari bimeze gute muri rusange uhuye na babantu uvuga nabi bakakubona ho bavyakiriye gute no abantu kandi vyarashavuje abantu ku ma TikTok ngo en fait Starboy entertainment ni kwimeze entertainment murashaka kuba muri ko muratirana amajambo ku mugoroba mugaca muronka iziri mukaba brand ambassador ba company imwe kandi mwese muricara hamwe mukaciringa mukatanga ikiganiro kwamenyesha makuru none ivyo nivyo dukwiye kubamwo kuko entertainment umuziki ni woba utagira showbiz nibiba ega ni show business umuziki ntushobora kuba utagira showbiz nibiba hari n'ijambo wavuze ati ngo witeretse social media wizanye kuri social media jonzo kuvuga sindorika kuvuga kubera wizanye kuri social media my guys wizanye ndiko ndabwira aba bakobwa bahungu wizanye kuri rezo social neri nzo kuvuga ivyo rero mwihaye kuri TikTok ngo neri mugira mu muzimye
hari na nuzenya nabonye ama live uri ngo n'ubu baracabigira n'ubu uko zikose ahubwo je navuze muzova musanga ari umuntu yabashuhuruye kuri Nelly muguma munyirukanga inyuma bararozwe nibabizi reka hari ukuntu nabonye live baca bashiramo udufoto twakera hari muri baragerageza bijya muri ko muragira sukunzimya muri biju mutwe ahubwo kubijya mugiye muri ko muragira muri ko murampromotinga kandi mwamaze kugwiza ko Nelly ubwo mvuga Nelly na umuntu wese agrevre ariyo benshi bamaze gukwiza ababone benshi kubera izina Nelly mugabo nanje bangumva ko Nelly NAT rero ko riragaburira abantu benshi ivwara nabone rega je ndi umwana mwiza ndishira mu influencer bariko bararonka umukate ni vyiza mukomeze mwirongera umukate biciye kuri Nelly NAT. I'm the queen of bass. Ushaka kunzimya nawe uzogenda sinzi ko Imana izokwemerera yuko unzimya. No my dear. Kurizibisha sio leo sio kesho. Baki Imana yonye ni decide. Wewe ni umuntu wo kunzimya wewe. Keep it. Babandanye. Ari umuntu yavuze ati ngo se wabonye ngo raronse ngo foto ya B-Face ngo tushirako ati wa muhungu wakayanza ngo yasirimutse ngo kuvagire Belgique. B-Face yaragiye muri Australia. Acagenda ahantu ruguru. Muri Australia ni ruguru. Erega ariho ruguru mu province. Acagenda muri Australia ahantu ruguru. Aca yakigwa n'abantu babakizwa. Usirimuka byari bigoye. Babakizwa. Usirimuka byari bigoye. Mugabo agiye Belgique. Mu bana b'abanyamuji abatoto ba tawuni abana yeneye bikubitira amashisha bakubita ibiki agiye Belgique arabona ko ariyo difference yaciye avayo yasirimutse tuvuga yuko muri Australia bamugumi ni nko mu Kirundi agiye Belgique yagiye mu muji aciye avayo yasirimutse yavuye Belgique yasirimutse B-Face ubu B-Face ndamuvuze ntakicavura ava ndamuvuze yari amatelefone ya cana ko abwira abantu arira ubu nakirira B-Face ubu na live ngize live araza akagira commentaire dogo mukayanze ubu yamaze kuba dogo w'iburigi ubu oya w'ibujumburo yaha yamaze kuba dogo wo muri Europe yarasirimutse vraiment dushimira abarundi bari muri Belgique mwarakoze kumusirimura B-Face ubu B-Face aratanga yuko turi muri entertainment nakirira ava yararira yararira yarigeze kumusabira ngo ndamureke kumuposta ati yararira ni sawa ubu NAT barende yarayihinduye asigaye yambara ikindi hari umuntu yambwiye ati none mugiye hanze ngo nipaka ngo mwambare ngo Timbaland yarayihinduye ubu yasigaye yambaye yagiye yambaye neza sha udusokse tera cyane gose n'ipataro rya noir sha mugabo acava muri Europe acaza yambaye ikoti tagoroye sinzi yayivunduruye yayivunduruye muri fayura yahariya ikoti y'imipfunyunyu ariko wewe ni yaje avyibushe bitandukanye na mugenzi we Monango ingo yaravyutse ahubwo ijya foto Rose Muhando ijya foto canke bayifashe nabi simwebwe mwagiye kubategera ukuntu bagufotora ifoto simwebwe mwagiye kumuterega nimona nyene ujyana none hari ubundi reka ujya nimona mbwani baza ko bamufotoye nabi rega ma makeup hajya twe turashira ko ma makeup hajya makeup ziraduhindura ujya niwe mona rero wa vrai Rose Muhando ure niwe mona original original uragira ka makeup kwa mukuru wiwe nanihi Vani yego Van Beauty yawe namona arazi kwisiga je muranda musanga kwa Vani defu angiyeho dufise nka activité tujana na tuba turi kumwe nambona bamutumiye muransanga nawe ne ariko arisiga ariko arisiga aratwisiga ndumva ni vyiza so nibaza ko sometime n'aba photographe bazoze bararaba ukuntu bafotora tuvuye kwa B-Face reka tuje neza na neza mu bantu novuga yuko mwamye mushaka ku gihugu ciwacu aba artiste bacu bahabwa agaciro murimwo ngerageje rero kuraba amasho yigeze kuba yose nitwabona Nelly NAT ya promoting ati harabashoka naka ariko sho eruka kuba bise dramatic consent novuga yuko ya sponsor je no bita PCK yandisha miliyoni 3 yarakwisha mahera
je namubwiye yarandondeye ndi Nairobi turavugana ndamubwira ati jewe sishobora gukora ushobora gukora ibintu kubuntu jewe sishobora gukora ibintu je promoting ibintu ku mahera menshi yandishe 5 twara diskishe turadiskita duca tuvugana je namuciriye 2 million aca arambwira ati nta kibazo niyo wankorera akazi neza je nzoguha 3 million rero jewe urumva amahera yanje nararonse 2 millions 100 narazironse ibintu birarihasha ubu rero mbona aribagiye no kunamwishuza ayasigaye ahubwo uranyibukije ndaza kuyamwishuza hajya dramatike ntarayaguha oya si dramatike twadirinze na official sponsor PCK ya kumbe nawe bari kwava bagufunga ko ari inoti ya PCK no je bamfunga kubera none PCK ntumva ko afise amanyanga menshi ari byo ivyo navyo ndi jewe unzaniye akazi ndakora ukandiha nkakora ibisigaye nyamba yakuye n'ibindaba amahera zara amahera ntibindaba ucura nandika upostinga inka ngo yateye imbanyi inka Arvin yateye imbanyi cyane nyine wari kudwa ivyo yarateye inda mugabo aguma vyanka ariko yamba bamubeshera navyo nzi ariko Arvin ico nzi cyo nafise amakuru naho ntoyemeza ijana kwijana biravugwa yuko yoba yateye inda umukobwa Mugaruvini we nyene personnel marambwiye yuko ngo sivyo ngo gakobwa ni kabi no ni kabi karaguhaye ni winjiye uratoheka wari kubutikingi reka turindire hari gihe ivyo mvuga hejuru petete tuzobona umwana aboneka kandi urazi ko yavuze ngo azogukubita Arvin nakeri yarampaye amafime ega ndafise amafime Arvin yampaye nuko imodoka iri kure na bagiye bayitwaye na yakwereka amafime ya Arvin yampaye yarakugabiye amarori bye kandi yampaye mu ndwi heze kwa gatandatu yego twari kumwe cyangwa Arvin mufitaniye ikintu kubera ko ndi bukarafu wapasi no Arvin arazi nawone kwitateninga arazi ivyarimwe arazi ivyarimwo Arvin ntashobora Arvin ntashavura wagiye uvuga ngo ari ngo ajya nabi nk'igikoko ngo yaramara nandera afise muri ariko arajya mugabo urabona yuko ubu ariko agenda agira ama publicité ma restaurant kujya ariko bijya ibintu byo kujya urumva ko vyabaye aha neje uzobona dugi no kuri kikwetu kwirira yego urumva rero byaramuhaye ubu biramuha wazigagira ama promotion y'ama restaurant atandukanye n'ama hotel atandukanye Arvin rega niki kibanzi n'icana cyo ngaho kirakora kiraraba ibintu vyose kigakora hariya nawe ngo munuko ngo yakoze iki kwa munuko ahubwo ntiriyo nkuru bamaze iminsi baterana amajambo na munuko bavuga ngo munuko ngo yaramudekone erega munuko ntanashobora kugenda ntave yatadekone natonda muri parike asanga yikreye wibwiwa cyakreye n'amabwirizo bagaca bashaka kumufunga ariko twibukanye ko Simbizi wasemavumba ari mu bantu bavuga yuko ngo bagufunguje umunsi bagufunga ujya none niwumva yuko agenda aravuga vyinshi nani yavuze ngo na Arvin ngo yaramufunguje ngo yaramuvugiye naca nibaza iyo sentara atwara ko ari yiwabo na yakuzanira umuntu akagira akakutabariza sivyo intiga zo kufunguza ahubwo nagende yandikisha abana aguma vyara umwana aheruka kuvyara nibaza yaramwandikishije ni sawa baya barakoze mariage ni bon wahe uri kuravuga ujya aheruka kuvyara ntujyanye nta wundi mwana wabonye asana nyina wa Simbizi asana Simbizi n'amatama duheruka gushira habona aho umukobwa wo kumusaga ujya n'undi mwana wiwiwe none kandi urabona aracyari umubebe rega aracyari muto usanga bamubeshera kugira abajye hitirwa kwa Simbizi n'ivyo uko na madame wa Simbizi baramumubwiye baramumubwiye aho rero nuko najewe naratohoza cyane ndabimenye ijana kwijana ni pare ko bariho n'uwundi bisigura ko haba habaye hariho uwundi arega tuzoza turabibona we rinzira nituri nka muri entertainment Fernando yitangiye imodoka ujaho ngo Fernando nta modoka mahera afise kugura imodoka ngo ahujya mukobwa utangura kuvuga ngo wango mu byiza ngo mukazi umugore wiwe wiwe abahanyene Avenue de l'Université urabona kwa Suzi
Suziri kwizura habona ndahabona hajya kuri Averi Muyinga abona ujabutse kaya gapave gaca kinjira guca ijya ni nefu abanyene ngo hajya nyene hafi barageretse hajya nyene none si umudamu wiwe umuduga umaze kubona kangara ijya muduga nuwo bakotesha niyo bashaka kuwudugiramwo nyene imodoka cabaho umushoferi hari n'igihe muye n'umuduga babwira ati jewe narafa passer ne passer muri igihe baduga muri rari ugenye n'umuduga yarabankiye ko umuduga we batawudugana bace baduga mu modoka ya Alvin Smith cyagi yari umunsi wari afise show none kubera kirone ugenda mu muduga wa Alvin Smith gute wowe bago kadonye umuduga wa 50 Mwe ka Fernando nako muzi ka Fernando nakantu kagakunda ku tuntu tw'utubeze karakreya gose karakeneye attention ariko muri misabwo kazimye ngira ni wa mukobwa bambwira yateye indayo ba akaremere wa undi bita facile kama ninde facile oya no dramatic ari ngo ninde facile sha oya ni wa dramatic waragwaye Ega ni ingwara kudahaga abahungu kudahaga abagabo ni ingwara nini ya gose tubandanye amatwa asubira ngo bamufatiye ahantu bamubwira ati reka police acatanga amahera ku mupolisi ati ngo tubabarire ngo tubandanye tubabarire tubandanye basi bitwari bwahe ega kuruwenza Neri natariko je numva no kubaza kino kintu ano makuru yose ya entertainment wo yakura he canke ni vya bindi bavuga yuko bishikugagura inkuru oya barazizarira ku buntu for nothing barazizarira ubu rero sigafise na page ya WhatsApp turi abantu 2000 n'abandi umva si bake bankurikirana kuri page ya WhatsApp ndashirayo ubusutwa mbwa defa ndapostinga n'ivy'igitoro nk'ubu mbonye igitoro bapipiye naranabonye waranapostinza ahantu igitoro namacho ndabaha update ya warahapostinze yego namacho ndabibaha ni kugira utwibire akamisaje kumbure ngira tuje oya ari abantu baba bankurikirana batakoresha Twitter barabe amakuru ya CPB ko yasohoye amaliste y'ibitoro batari ma groupe y'ibitoro cagerageza gushira kuri stati nkaca ntwara kandi no muri groupe yanje ya WhatsApp apana groupe ni page ya WhatsApp kandi iyo page nta muntu numwe shiramwo ofete wewe ntanga link ukinjira uciye muri link nuko bimeze kabisa mu gusozera kumbure cyo tuja mu bya Kikwetu neza na neza kumbure Kikwetu nyene tuyirate kubera ko ni nziza n'amabara yayo asana neza vyatanje vyatari ngira ndakubaze ikibazo ca nyuma cyo twinjira mu bya Kikwetu Kikwetu ahantu heza cyane hatagasi hanarenze ikibazo canje cyari kiravuga giti kuri dramatic gukora show nkijya ni show novuga yari big abantu baraperforminze biragenda neza kiretse ko wo bita umwanya wari warenze ntiyashoboye kuririmba watsi kituma Mr Brataririmbye kino kintu ngiranza kivuge abaririmbyi b'abarundi muhagarike kugara ugasanga umuntu agumye mu nishobora kwandikira amiprerandikira ba Fernando akandikira ba Alvin ba Melanine bazi bakavuga ati ni haragera urare bashika ku performing abagende abantu bari benshi sinzi ariko ijya je nubona yabana arinjeje program uwona telefone akambwira kujya kaza ntiyari kuririmba ari kuririmba mu nyuma abandi bahejeje gusa nuko naye iyo bagire gucya ababisabru bari kuririmba mugabo kubera yaciye ashaka ko baguma bagirane yaciye ashaka ko baguma baje uje acaririmba wacire wacaririmba ico gituma misabra ataririmba ariko inyuma ya show dramatic yari doze bivanye yidoze ki dramatic faranga yaronse amafaranga yiwe yaronse nashobora kwidogera leta nibibaho yaragize amakosa kuko arabizi ko concert ntiyari kuba abantu bari bitwaye ntibashika ko concert iba twebwe twarahagurutse je Mr Champagne yanterefone mu ijoro ko bamufunze ahubwo urakoze Mr Champagne ndamwibukisha ifana yanyemereye yakomere ifana ko yaramufashije uravyumva irya show yo abantu tudahaguruka tuvuge tuti igihugu kirimwe abagabo igihugu kiragwanirwa igihugu ntidukeneye abantu bagicafuza dufise abashitsi b'Abatanzania hamwe abashitsi b'Abatanzania batokora concert ntitwobakira ku marezo social rero nuzeye ujya show umisanzwe ntiyari hari na dramatic na ba amipro na basani bari babafashe bari babatse n'amatelefone muri parke ntahanga ariko ikintu cyahabaye harabaye des interventions
hari abapapa tunashimire cyane gose hari abantu badaba bakeneye yuko tuvuga ivyiza babavuze ariko uno muziki hariho abantu bahagurutse barawugwanira mona ari mu ambassadeur yahagurutse mushasha w'intwari baheruka guha amabanga makuru yaravugiye abaririmbyi concert iraba ko yabaye umuvyeyi mwiza cyane tumushimire cyane dushimire n'abandi bavyeyi nyene bo mu gisagara ca Bujumbura bagerageje guhaguruka kugira concert ibe umva n'inzego z'igihugu tuzishimire cyane n'abavyeyi batwese bijya rero vya dramati vyabaye ni ingorane zihari y'abantu bitwaye bakareklama ko igiteramo ari ca PCK ngo afitiye amafaranga ari naho kugira amatati ahere bafasha ry'amafaranga yavuye muri concert baca baya hajya ujya musi wa concert bace barungika umuntu wo muri parke yaratoza no abadramata gatoza PCK yari he amahera rero bari bashaka kugira amatoza amenye yuko show ari ya dramati canke ya PCK ari ya dramati baramusubiza amahera atari ya dramati amahera arabasezi rero amahera bayesezi jewe ico nzi nuko amahera caja muri ntuzeye muri ministère publique amadramata kazoca yishuza PCK oya mwishuza gute ko PCK ari official sponsor w'irya concert numva dramata azoca areka guhembwa ivyo ntavyo nzi ivyabo ko babipanze ariko ico nzi coco ajya amahera ntabwo ari abantu bayamunyaze n'ubutungane bwavuze buti reka no mahera tuyasezise hama tugira amatohoza tumenye ukuri dusanze ari concert ya dramati tuzomusubiza amafaranga yiwe ariko umwana dramati agiye Kigali ebana rahatwika abana b'i Kigali muri ino minsi niga ko muri ivyo mu Burundi afise amaraso meza ku bantu n'aba Double J n'abakiriku barafise nabona amaraso meza ku banyarwanda urumva ni ikintu ciza cyane yego yagiye mu Rwanda kabisa baramwereka urukundo ni ikintu ciza gose yego kabisa yes turi hano muri kuri Kikwetu ahantu heza cyane ko umashobora reka turondera umuntu kumbura agira icyo avuze kuri Kikwetu kumbura tubwire byinshi bitandukanye n'ivyo watubwiye ko ari ahantu heza we wabibonye ubundi hari utundi tuntu tutumanyere hano Blaze ingosha turagukeneye Blaze hafu reba afise n'uduhuzu twiza sha orange Nelly we ace yicara he cyangwa we wigiye ndakureke wigiye reka namusezere Nelly we ni wigiye ego reka jewe ngende ndabashimire cyane nongere nshimire vyimva umutima madame la patronne ndamushimiye nanje wa Sandstone Beach Mawimbi Beach nonga kuri Kikwetu Alieti Irakoze urumva tumushimire n'umukenyezi murumva yuko abakenyezi barakora naho n'abantu bataba bakeneye ko abantu babamenya turarongora natwe tuzorondera bafise amafaranga badutemesha ariko rero reka tumushimire cyane batwakiriye neza kuri Sandstone Beach eka no kuri Mawimbi Beach batwakiriye neza no ngaha kuri Kikwetu batwakiriye neza turagushimiye cyane ariko jewe kubera ukuntu ndamwubaha n'ukuntu nabonye ari umukozi akomeye cyane hari abantu batazira aba generale ariko jewe namutaziriye Marshal ego Marshal merci beaucoup warakoze cyane abace bavuga ati afite amapeta yae damo ya mapete akoresha afise kampuni zingahe zose akoresha abakozi benshi cyane atunze imiryango myinshi cyane ari umukenyezi jewe nacenda muha ipete rya Marshal kuko numwana mwiza arakundana gose abantu benshi barashobora kuzompinyuza bagashinga inaye abanyarumonge mwamunkurikirana kuri TikTok hose ndi wanyu muze mu mukeke nirire urabona ko ndabakunda nabagendeye naje kwerekana ivyiza byo mu Rumonge turgiye rero mu kwezi kw'imanza kw'imisi mikuru karibu cyane kuri Kikwetu restaurant imbere ya ntuze ya tribunale yo ngaha ya sentare iruhande novuga ati iyi station jewe bye tuzosubira Blaze akira ndaguhe icara honye naho afu sase rero bafise n'udushati twiza wamubonye Blaze sha akunwera kajina tirere nyene kaba kameze neza ngaha muri Kikwetu. Blaze umeze ute? Umeze neza. Umeze neza papa? Yego umeze neza cyane. Neza ko gashati papa. Bon. Haya mumfise udushati twishi umwe.
turaduvise mumwe nka uniforme kandi hariko n'izina ryawe sha hariko izina ryanje no serveri yitwa Ivan sha hariya muri mawimbi kumbe mwambaye ishati ziba ziriko n'utuntu twani tumeze haba hariko amazina na societe ukorera uri mu mawimbi haba hariko mawimbi ari Kikwetu ni Kikwetu ari Sanison Brezil kandi akuramutse nibaza ko utamenyere ibintu vya kamera ariko ndakuzanye kumbure udusobanurire utubwire hano kuntu hakora uburyo hakora simukora 24 tubimenye bimeze gute ngaha muri Kikwetu kumbure dufate ko umuntu wese yakora dukurikirana yifuza kuhaza amenye bimwe mu bigize basi kumbure Kikwetu bimeze gute ngaha Kikwetu ubwa mbere ku bantu batahazi Kikwetu ni restaurant iri en face de l'hôpital Rumonge en face de l'hôpital Rumonge highway numero 3 cyangwa sentare no iyo ni sentare ariko kugira ngo umuntu amenye neza iryo RN3 barabara RN3 bo ni ku metero nk'imetero zishika ni ku metero 10 uva kwibarabara RN3 hama iri en face ya hôpital Rumonge neza nko ku metero nka 5 biko raduga ucubona inzu inyubakwa yanditseho Kikwetu kurere ya jaune orange ariko kurere ya orange uniforme twambaye kabisa kumbe numva no kubaza kino kibazo ino restaurant ni giki ubona imariye na cyane kiriya tuvuga cyakamaro abanyarumonge kumbure n'abarundi twese muri rusange iyi restaurant ngaha mu Rumonge yaje nk'umuti kubera mu Rumonge nta restaurant imeze neza yari hari tuguruye le 22 juillet ngaha 2022 numva tukoma dukwiza imyaka 3 dukorera ngaha nibwo twarahaje na D1 turanywa gacayi ngaha yego ari abantu baja ku matere abantu baba bavuye i Bujumbura abantu barengana baja Tanzania donc ingenzi abantu bariko bararengana niho hantu bashobora kunywa icayi utekanye tangorane turagira cafe turagira icayi turagira muri cuisine turagira ibifungurwa special ngaha bikorerwa nyaruka gose shaka ga pizza nyene ngaha muri Amerika pizza ego ucinjira pizza y'inkoko pizza turagira pizza au poulet pizza au bœuf pizza mafyozo turagira margarita tukiri ngaho nyene guca ama pizza imisi yose ku wa mbere turadufise promotion turagira promotion uguze pizza imwe twongera iyindi niko kabijya ngaha ku wa mbere umuntu aguze pizza muramwongera iyindi duca tukongera iyindi donc zikaba umva zisha ziba zibiri none ko muhapa muhomba mu bikoze ko oya nta ngorane nuko mwohomba mwe ntaco batwara nta ngorane nta kibazo birimwe ariko nibaze ko dushobora guhomba hama kigira kabiri ngaha ucinjira ngaha dufise abakozi bakerebutse kabisa bakerebutse ucinjira wakigwa n'umuserver akakwakira akakwicarika turafise carte menu turaguha menu ugakomanda ibifungwa biranyaruka gose nabonye hari propre nta bucafu isuku ufise n'utuntu mubatera mu bucafu ego nico kintu cambere twacize imbere isuku uravye urabibona nawe winjiye ngahe ndano urabibona ni ibintu bimeze neza nabonye hari n'amaji naturel nyene amahamburger hajya nayabonye ego turagira sandwich turagira muri inkoko na sandwich ya beef turagira sandwich beef turagira sandwich au poulet aussi nabonye hari ibintu de special ama sandwich yose ushaka urashobora gufata ikintu ushaka tangorane koko je nibaza ko vyoroshe cyane adresse ndumva bayibabwiye ni mu Rumonge neza na neza haruguru ya sentare kuri station hari stade ngaho hari stade haruguru ya stade ni barabara ribandanya rija imakamba ni RN3 adi nko ku metero 10 nko ku metero 10 uva ku barabara ucubona Kikwetu restaurant Breze message twohereza abantu batarashika muri kino kibanza kumbure bumve nyine ko bakwiye kuza hano nyene dufise ngaha muri Kikwetu restaurant dufise ama service menshi turakora service yo amagato d'anniversaire
hajya hari abantu bakora ama anniversaire baza gukoresha amagato ego amagato ya mariage gato anniversaire ego turagira imikate y'ubwoko bwose imikate turafise ama pe complet turagira pe sesame turagira diabétique aussi bled ku bantu bagwa diabete urashobora kumu aha mu Rumonge iyo ntuzenye ntari hari umuntu agwa diabete turashobora kuza ngaha tukamuha umukate ashaka atamunyurimwo atanisukari urimwo turagira pengri aussi que ça soit moyen gras aussi. Uri rusange reka tubabwira ati uje ngaha kuri Kikwetu nta kimwe ubura. Nta kintu na kimwe ushobora kubura ngaha Kikwetu restaurant. Kabisha baba diaspora rero ni mu mpera z'umwaka muzoja za Stanstone muje kuri Mawimbi muvuyeyo mushaka muce muza ngaha kuri Kikwetu. Yego. Hari n'imikeke myiza sha. Uri Bujumbura batuzanira za nyamunyamu papa. Dukora service zose ibintu bimeze neza. Muzo baraduhanya mu nyamu burya nari umukeke. Uri hano kuguru kwanje papa. Ni mikeke imeze neza abari accompagnement icyo ushaka. Abantu bagenda Tanzania utora umukate ngaha bagenda Bujumbura batora umukate ngaha uhingurwa na patisserie Sunbread ni muri Sunstone niho bayihingura iyo mikate manacho tukayironkera ngaha ku masaha. Brezil kandi ndagushimire muri rusangi. Ndabashimire gose. Kumbure buri muntu wese yakurikiranye kino kiganiro. Na handi wo kufungura atari ni Stanstone Mawimbi uri hariya anyu tarashika mu Rumonge kuri centre umaze gushika kuri centre ni Kikwetu nta handi hano kwicara. Kikwetu restaurant. Nahandi hantu ngaha abantu abahazi barahazi. Yego abantu ikintu nakunze nuko ata muntu wo mu Rumonge atazi hano. Nta muntu umwe atahazi ngaha Kikwetu ifasha abantu benshi abantu bagenda Tanzania abantu bagenda donc abantu bariko bararengana niho hantu honyene ngaha ushobora gutora ikintu ufungura vyihuse kandi bimeze neza kabisa. Reka ndagushimira. Ndabashimira. Yeso kuzi ba Star TV mwumvise nta kindi kibanza ni Kikwetu niho hantu ushobora gusanga buri kimwe cyose kubera ko nina bidondagura mpamva gusanga hari cyo nibagiye icyo nakubwiye gusa niki nta na kimwe ushobora kubura muri Kikwetu. Ndetse ino Kikwetu ugiye no muri Mawimbi ni bo ugiye muri Stanstone hose ni sawa ariko umaze gushika mu Rumonge nta handi hantu ho kwicara. Hari n'abarabu nabonye babaho haruguru bakunda kuza ngaha aho haruguru ahantu haba barabu ngaha haruguru asabarabu gusa abantu bose abazungu bose turabakira ngaha. Yego nta kibazo tuba dufite kwakira ingenzi kabisa. Abakunzi ba Star TV murabizi kenshi je iyo ndabazaniye ikintu narabazane NELLY NAT aravuga saro iriya saro ishobora kuronka abakiriya ku buryo bashobora gutasa sitazijora abakiriya batarahera. Twaragiye muri saro zitandukanye uno musi turi ngaha muri Kikwetu bisigura ko mu bwami bwa Star TV tubazana ibintu bitandukanye ndetse byiza cyane. Reka ndabashimire ndabifuriza na Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza kubera ko hari abaza kuraba kino kiganiro usange basiye kuraba ikiganiro kuri Star TV dutangwe umwaka mushasha cyane ikibazo kira mu mwaka mushasha utangwe cyane urangiye. Reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye. My name is Ntaco the Ship. Imana bahezagire cyane. Thank you.